badufatiye Dubai batwagiriza yuko dufise residence ya fo. Twe uwo mugabo Apollo twaravuganye mu bisanzwe jewe kubera ari wo muri famille mugani famille ya kure kubera nawe numva rero ngo abahanze je nari naramusavye ndamubwira ati uramfasha nayo nshobore gushika hiyo kugira nshobore guhiga ubuzima hama mbandanye n'amashuri. Rero après muri iki gihe bimwe byo kuja muri Serbie vyariko biraba niho yatubaza be n'uyu aratubaza ati mbega mushobora guca muri Serbie, turavuga ati oya. Rero mu nyuma yaho niho yaciye atubwira tumuhe udufoto tubiri twa passport hamwe n'amazina na signature. Sha turabimuha, ico gihe twatanze na $2000, umwe wese yatanga $2000. Hama rero mu nyuma aca arambwira ati ingo ngaha mu Cibitoki utore ibintu ca ndagenda, niho yamutwe turya dukarte batubwiye ngo ni residence ca ndadutahana kubera uyu yari kumuzinda nakiwiwe urumva nije nari ndagafise. Hama mu nyuma aca tubwira ngo dutware passport aho nyene mu Cibitoki turayitwara. Tuyitwaye rero mu nyuma niho yaciye atubwira ngo tuzana amahera asigaye ca tumuha $7000. Tumuhaye $7000 niho rero yaciye atubwira aduha itike y'indege, tike imwe iva ngaha gushika muri Kenya n'iyindi tike iva muri Kenya gushika muri Paris. Hama twese turaza ngaho turagenda tubona ngaho turarenganye no muri Kenya turagenda. Dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka tubwira yuko dufise residence y'amanyanga atariyo. Wamfashije n'ujyanye na Apollo twari kumwe n'ujya Grace. Twari kumwe n'ujyanye na Grace niwe twajanye kujyanye ne twaraciye ngaho turaja muri Kenya. Yari yaduhaye amatike turava muri Kenya turashika Dubai. Hama tugeze Dubai twiko turaja Paris cha tubloka ati ibintu mufise n'ivyapfu. Nuwo Apollo ubu mumurondera bigenda gute? Apollo Ubararitaga sinzasubira kugerageza kumurondera. sanze abaheho Apollo Mu Cibitoki kuri seti ca Bujumbura. Nkuko muhejeje kuvyumva mu bintahe yaba bayabaga murumvise yuko kuva huguruwe amayira yo kuja mu gihugu ca Serbia abantu batarishe visa ko inyuma yaho habaye ibintu vyinshi bidatomoye kandi bitandukanye, aho abantu benshi bagiye mu bihugu bitandukanye badafise ivyangombwa vyemewe n'amategeko y'igihugu c'u Burundi mu bijanye no gutembera. Muri ivyo rero navuze ko biri kwinshi, hariho abanyamahanga twasanze bamwe ari abo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi mbere b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cacu c'u Burundi kurondera impapuro z'inzira ama passport, bakavyoroherezwamwo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi, ndetse mbere na bamwe mu nzego mu bakozi bajejwe ico gisata bakaborohereza bakaronka izo passport. Bakagenda bashitse rero mu nzira canke bamaze gushika iyo baja bagasanga za passport zabo bariko baragira umwidondoro wabo, bagasanga vy'ukuri si passport zifiswe n'abarundi, bagaca babarungika bagasubira inyuma. Murumva ko babahejeje guteza iceyi igihugu cacu.
hakaba uwundi mugwi w'abantu nk'uko muhejeje kuvyumva barondera amaviza atariyo canke bakabatekerera ico bita carte de résidence, ni kuvuga uruhusha rwo kuba muri ico gihugu. Ubwo ndago mukaba muzi yuko umuntu aruronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemwo nyene, kuko hari ibindi bisabwa kugira ngo ashobore kururonka. Niho rero bamaze gusuzuma ivyabo nabo nyene baca babasubiza inyuma, naho nyene bigateza urubwa igihugu c'u Burundi. Hakaba n'uwundi mugwi ugira gatatu w'abantu barungikirwa amapasiporo n'inshuti zabo ziri mu bindi bihugu, kubera baba bafise igisanira ku ishusho, bagaheza bakagenda kuri iyo pasiporo ya mwene wabo canke ya muvyara we canke y'inshuti, babona ko boba bagiye gushusha ku ishusho, kubera ko ibiri muri pasiporo vyo biba ari ivy'ukuri, mugabo amashusho amamashini amaze kuyasuzuma neza bagasanga ntibihura, nabo nyene bagaca babasubiza inyuma. Ni ukuvuga rero yuko kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2022 uheze, turafise abantu barenga 20 muri ayo mezi 6 gusa, bona nabo twashoboye kumenya bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira, mugabo bamaze kugaruka. Ikibabaje rero nuko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose, bakaduhereza abo basuma, abo bambuzi, niko umuntu yobita, hanyuma bakagaruka bipfumbereje. Mwumvise yuko kugira ngo umuntu ashobore kugenda ashike hariya n'imiburiburi aba yatanze hafi imiliyoni ibihumbi 5,500 by'amafaranga y'abanyamerika, amadolari y'abanyamerika. Muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi nuko dusanga harimwo abajejwe intwaro hasi, kuko kugira uronke passport hariho izindi mpapuro uba waronse. Abajeje intwaro rero hasi usanga bariko barafasha muri ubwo bugizi bwa nabi, guko niko umuntu yovyita. Tugasangamwo abitwa ngo nabakozi b'Imana, kuko muri aba mwabonye twaberetse hariho ababifashijwemwo n'umukozi w'Imana, akabikora nk'uri ko arafasha umuyoboke w'ishengero ryiwe. Hakaba rero n'abandi bagize ubunyoni umwuga. Akamo rero umuntu yotera, kamo gatewe abo bantu, ubwa mbere na mbere nuko nkuko atari ubwa mbere tubivuga, na cane cane urwaruka barafise inyota idasanzwe yo kuja mu bihugu vya Buraya, mugabo bakibagira yuko Imana iyo ugomba guhezagira umuntu imuhezagirira aho ari hose. Igihambaye nuko aba yasohoye amaboko, guko bavuga ngo Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko, guko nahagiye ntagiye kwicara canke kuramvya, agiye gukora ivyo yokora hariya. Rero naha biriho Imana irashobora kwamuhezagirira. Iyo nyota tubatera kamo ko yogabanuka, guko murabona ko iyo bibazazaniye, iyo bubiriye ko murabona ko bagira ingorane zidasanzwe. Abandi twotera kamo nabo nyene twavuze, baba abajejwe intwaro, baba abo banyamashengero canke abo bandi bose bakoresha ubwo busuma, ubwo ruyeri, ko bocira birarura, kuko abazosubira gufatwa muri ubwo buryo bamenye yuko amategeko abategereye ku muryango. Abandi twotera kamo
ni cane cane abari mu nzego novuga sinovuga mu nzego abari muri ayo mabanga yo gutanga izo mpapuro nabo nyene baravuniwe akagohe bamenye ko akataretse kaba gasema kandi ko ubutungane nabo nyene bubarindiriye tugaca dutera kamo rero n'abandi bose bashobora kubona ko bariko barahendwa muri ubwo buryo canke bamaze no guhendwa mugabo bitarashika ku rwego rw'uko bava muri iki gihugu hariho inzego nibaziture inzego z'intwaro inzego z'inyamiramabi zibegereye kugira ngo babatabare bongere babatabarize hakiri kare nico gituma babahaye iriya nimero yo gutabaza ko yo mu gipolisi c'u Burundi mu nyamiramabi z'u Burundi nagomba ndayisubiremwo abo batayizi bayimenye ni nimero 413 iri mu nyamiramabi z'u Burundi murakoze